Ndaramukije mwese bavukanye mudukurikiranira kuri Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kaze tuzirikana ijambo ry'Imana ry'uyu munsi wa gatatu w'indwi ya gatanu yo mu Karema, umwaka wa liturujia C. Muri kumwe na jewe Patiri Marcos Niyonzima, rangurira ubutumwa muri Paroisse Regina Pacis Kinindo, diocese nkuru ya Bujumbura. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca Daniel mu kigabane ca gatatu, umurongo w'14 gushika kwa 20, n'umurongo wa 24 gushika kwa 25, n'uwa 28. Izaburi ni isomwa dusanga mu gitabo ca Daniel mu kigabane ca gatatu. Mu nkuru nziza, inkuru nziza dushikirizwa na Yohani Mweranda, igigabane c'8 umurongo wa 31 gushika kwa 42. Yaga Mukama umusavyi wawe agutezeyo. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Daniel. Muri irya misi umwami Nabukondonozori yavuze ati: mbega Sidrake, Mizaki na Abdenago, mwase gukorera imana zanje, muranka gufukamira ca kigereranyo c'inzahabu nacurishije. None nimwumva inzamba, umwironge, urunahi, umuduri, inanga, irango, eka icitwa ururirimbo cose, muremeye gukubita ibifukamiro hasi no gusenga ico kigereranyo nacurishije. Mutabigize muzoca mutabwa mu nyenga y'umuriro. Mbe hari ikimana kiriho coshobora kubakiza ukuboko kwanje? Sidrake, Mizaki na Abdenago bishuye umwami Nabukondonozori bati: nta kamaro tubona ko kukwishura. Niyo imana dukorera ishobora kudukura muri iyo nyenga y'umuriro, no mu minwe yawe izohadukura. Nitabigira naho mwami, menya ko ico kigereranyo c'inzahabu wacurishije tutazogikorera kandi tutazogisenga. Umwami yapfuye kuvyumva, ishavu rica riramuniga, mu maso harahindurira imbere ya Sidrake, Mizaki na Abdenago. Aca ategeka ko bacana muri iyo nyenga indwi gusumba uko bahora bacana. Yongera kandi ategeka abagabo b'inguvu kuboha Sidrake, Mizaki na Abdenago kugira ngo babate muri iyo nyenga y'umuriro. Hanyuma naho umwami Nabukondonozori arasimbwa n'umutima, aca arahagarara n'ingoga, arabaza abiwe ati: mbega harya ntitwatereye mu muriro abantu 3 baboshwe? Baramwishura bati: koko nabo muhanye. Nawe ati: erega ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi uwa 4 asa n'umwana w'Imana. Nabukondonozori abibonye arasemerera ati: nihaninazwe imana ya Sidrake, Mizaki na Abdenago, yo yarungitse umumarayika wayo gukiza abasavyi bayo bayizigiye, bakagambararira itegeko ry'umwami, maze bagashima ko imibiri yabo itabwa mu mbeya, hako bakorera canke bagasenga ikindi atari imana yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uragahezagirwa Mukama mana y'abasokuru, uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Izina ryawe rininahaye kandi ritagatifu ntirihezagirwe. Iragahezagirwa kandi riragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa mu ngoro nyeranda y'ubuninahazwa bwawe. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa ku ntebe y'ubwami bwawe. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa wewe uzimanga. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Wewe uhangamye hejuru y'abamarayika. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa mu kirere co mw'ijuru. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Ivyo dusoma mu Injili ntagatifu ya Yesu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Yohani Mweranda. Muri irya minsi Yesu abwira abayahudi bari bemeye ati: nimwagumya ijambo ryanje muzoba vy'ukuri abigishwa banje, muzomenya ukuri, maze ukuri kuzobagira bidegemvya. Baramwishura bati: turi bene Ibrahimu, byongeye ntawe twigeze tujakarira, ushobora kutubwira ute ngo muzohinduka bidegemvya? Yesu abishura ati: nukuri ndabibabwiye, uwukora igicumuro wese n'umuja w'igicumuro. Byongeye umuja ntahora mu nzu, umwana we arahaguma. Umwana rero
niyabagira abidegemvya muzokwidegemvya mu kuri. Ndazi ko muri bene Iburahimu yamara ntibibabuza kungenza ngo munyice, kuko ijambo ryanje ritabanyura. Mvuga ico nabonye kwa data, namwe mugakora ico so yabigishije. Baramwishura bati, data ni Iburahimu. Yezu ababwira ati, iyo muba mwari bene Iburahimu mwari gukora ibikorwa bya Iburahimu, ariko none murondera ingene mwonyica. Jewe mbabwiye ukuri numvise ku Mana. Ivyo Iburahimu ntiyabikoze, mwebwe mukora ibikorwa vya so. Baramwishura bati, ntituri abana b'igisanze, nta wundi dawe dufise atari Imana. Yezu arababwira ati, iyo Imana iba yari so ntimwobuze kunkunda, kuko ku Mana ariho navuye nkaza. Byongeye sinaje niraritse, niwe yantumye. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye, igisomwa ca mbere kidutumirira kwanka ibigirwamana. Inkuru nziza nayo ikatwereka Yezu Kristo umukama wacu, atumenyesha inkurikizi zo kubana nawe, zo kuba muri we no kuzigama ijambo ryiwe. Izaburi ikatwereka uko tuninahaza Imana mu vyo turimo vyose. Mu gisomwa ca mbere abasore batatu, Sidaraki, Meshaki na Abedinego, banka gupfukamira ikigirwamana umwami yari yacurishije, kuko boba bahemukiye Imana, boba bahemukiye umukama. Bizigiye Imana, ntibatinya kubwiza ukuri umwami, naho abatera ubwoba ngo arabata mw'itanure ry'umuriro. Ku bwabo bopfuma bapfa hako bahemukira Imana. Bavukanye, ubukomezi bw'ukwanka igicumuro ntibwizana kandi ntibuva ku muntu, butangwa n'Imana yo ishoboza byose, uburi kumwe nayo. Hakume tuvyumva mu Injili ntagatifu yanditswe na Yohani mu kigabane c'15 umurongo wa 5, ngo tutari kumwe ntaco mwokwishoboza. Inyifato rero y'aba basore batatu ivyura muri twebwe umutima w'ukwanka rwose ikigirwamana cose coba kiri mu buzima bw'abantu, mu buzima bwacu. Ibigirwamana vyoba vyiziziye abantu ntibibuze ifaranga, ubukuru, kamere y'umubiri, ubwiyorobetsi, ubwishime, ubugunge n'ibindi vyose bishobora kwizizira umutima w'umuntu, mbere no kuwuzitanya bikawuzitanya bikawupfutanya. Nituvyiyambure kuko bituma umuntu agwa mu buja bw'igicumuro. Sidraki, Meshaki na Abedinego ntibashatse kugwa muri ubwo buja bw'igicumuro. Nituvyanke natwe rero rwose, kugira ngo ntiduhemukire umukama, tugume riho muri we kandi tuzigama ijambo ryiwe. Nabo abazigama ijambo ry'umukama baba bigishwa biwe bukuri, bakamenya ukuri, bakagumana umwidegemvyo kandi bagakingirwa n'ibikorwa vyose vy'umwijima, nko kutemera canke ubwicanyi umvise mu nkuru nziza vyari bigeramiye aba bantu bariko bahangana n'umukama wacu Yezu Kristo, batazi ko bariko bahangana n'Imana. Abazigama ijambo ryiwe baba vy'ukuri umwe nawe, maze akabakingira niyo boba bugarijwe n'imbeya z'umuriro. Bararengera ububabare barimwo, bakibera mu kuririmba ubuninahazwa bw'umukama. Kubera ukwemera kwabo, Sidaraki, Meshaki na Abedinego baremeye uruhamo, bararinze amagorwa, barabonye amagorwa atari make. Birashika ko natwe mu buzima bwacu kuba turiko turaca mu bisa na bene ivyo, uruhamo, amagorwa, kubera ukwemera, kubera ukwizigira kwacu, kubera ubutungane. Turasabwa kugumya umutima, kwizigira umukama, ntitumuhemukire, tuba abadahemuka, tugumye umutima kandi tuba intwari. Ivyo bitero vya shetani ntaco bishobora kutugira, kuko dukingiwe n'ikiganza c'umukama kandi atagishobora kugikura kuri twebwe. Imana yamiriko iragwanira intungane, yamiriko iravugira intungane, yamiriko iraburanira intungane, yamiriko iracira inzira intungane. Uwashoboye rero gucagagura imigozi yose y'urupfu kandi agatsinda vyose, ntashobora kutureka twenyene kandi ntananirwa no gutsinda ibiba bigeramiye abiwe. Ari kumwe natwe kugira ngo adukomeze, ari kumwe natwe kugira ngo aduhoze, ari kumwe natwe kugira ngo adusangize nawe
intsinzi yiwe. Mu buzima bwacu bwa minsi yose hari igihe abantu biyubakira ibigirwamana mbere bagashaka no kubikwegeramo abandi, rimwe na rimwe mbere baberetse canke babemereye ibintu vyiza nk'ubuzima bwiza, ubutunzi, amagara meza canke itunga n'ibindi ntarinze kuvuga. Ariko imbere y'ivyo vyose nitwemere gushira aho ibituryosha biriko biratujana, tuvyiyamburireho, tuvyikure, ntitwumvire ikibi, ntitwemere guhesha, ahubwo muze tuvyiyambure, tuvyanke, tuvuge oya imbere y'ico cyose citwa ikibi, maze tugume mu nzira umukama yadushizemo, tugume mu nzira y'Imana nk'uko twabihawe ko akarorero n'aba basore batatu, Sidaraki, Meshaki hamwe na Abedinego. Barariye umutima amenyo, baragumije ukwemera, maze ukwemera kwabo gutuma baba abantu bakomeye kandi b'intwari. Ukuri kwabo kwabatumye batavirira ihangiro bari bihaye ndetse bahawe n'Imana, bizigiye kandi bemeye. Ubudahemuka bwabo bwabagize by'ukuri abakwiye guhozwa, abakwiye gusangira n'usa n'umwana w'umuntu. Uyu nawe si uwundi ni Yezu Kristu, umwana w'Imana nzima, akaba n'umukama wacu. Niwe aduhoza mu magorwa yose ducamo, niwe aduhoza muri izo mbeya zose duhura, niwe aduhoza akadukomeza, akadukura muri ivyo byose bitugeramiye. Niwe ashaka kudukura mu mvuto z'urupfu, mu mvuto z'igicumuro, ngo atugire abidegembya kandi atwuzuza ubuzima. Niwe rero atubohora, niwe kuri kubohora, nk'uko tubibona mu Injili ntagatifu yanditswe na Yohani mu kigabane c'14 umurongo wa 6, ngo jewe ndi nzira, ukuri n'ubuzima. Niwe kandi adukomeza, kuko ari wagira ati tutari kumwe ntaco mwo kwishoboza, Yohani kigabane c'15 umurongo wa 5. Niwe kandi aduha kuba by'ukuri abadahemuka, akatugira abatoni ba data, abaraririye gusangira nawe ubuzima budahera aha vyagiye mu ijuru. Mukama Yezu, warakoze Mukama, wewe waje udusanga mu vyo turimwo, ugaheza ukifatanya natwe muri vyose kiretse mu gicumuro, maze ukaduhagurutsa, ukadukingira umuriro, ukadukiza umuriro udahera, kandi ugashima ko umunsi uri izina usangira nawe ubuzima budahera aho vyagiye mu ijuru. Amen.